Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ndizera ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Magingo aya ndazi ko hariho abamaze kuja mu misa, abandi nabo bari mu dusporo, hariho n'abakiryamye. Ubwo weekend ikomeze kubera nziza cane gusumba. Muri rusange ndabaramukije kandi ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu c'uyu munsi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Musesanguzi Mwenza. Muri iyi minsi Imana yamuduhaye kabisa, reka tumwidagadure ko. Mwenza, karibu cyane. Amahoro gose, amahoro kwa kundi imbuga zose zicako zibishikiriza abwenda amahoro. Yego. Mwenza, ntabwo nteba mu majambo, nshaka turase ku ntego. Tumaze iminsi tuko turabwira abantu ikibazo c'umutekano usanzwe uri mu karere. Yego. Ndifuza ko uyu munsi twerekana nimba twerekana voix de sortie canke aho bigeze, ariko kandi dukubite umusumari kuri iby'agasopo Irani yarayihaye leta y'u Rwanda mu kuyagiriza yuko u Rwanda ariko rumenyereza abaterabwoba, abateroriste. Ni nyuma yaho hariho babiri bafatiwe muri Irani bavyivugiye, abenshi b'abanyakareresi. Aya makuru ngira ngo yose urafise ico turi buyavugiyeko. Ego, yaramaze gucako kuri social media. Rero cyo novuga birazwi yuko gambe na mbere natwe ari intambamye mu karere. Kandi wibuke ko ari abantu yagira yakire, tuvuge abateroriste ari abantu yagira yakire ngo nababuze iyo baja kuba mu Bwongereza. Na biragaragaza neza yuko yabuze ukuntu aronka amahera kandi ratokora kugira ngo yaronke. Ibyo rero bishobora kuba biri mu nzira zuko ariko arakora kugira ngo aronke amafaranga yo gukoresha idagomba. Mwenza, Yego. mu Kirundi bavuga ngo igisuma n'igifashwe. Yego. Muri Irani hafashwe ivyihebe bibiri, byo nyene birivugira yuko byakora imyimenyerezo mu gihugu c'u Rwanda. Ubwo bigaragare ko atari babiri gusa bakoreye bamenyerejwe mu Rwanda, ari benshi. Yego. Ubwo ntibishobora kuzogira impact mu karere canke kw'isi yose. Ahubwo wibuke kwageze kwivuga mu kwezi kw'icumi na rimwe kw'icumi gutyo. Ariko hani twabivuze mu kwezi kw'icumi. Mu kw'icumi twase ngo kwivuga. No kumenyesha yuko ibibazo bijanye n'iby'akarere twabivuze ko yuko ikibazo gikuru ari Kagame. Kandi katari ikibazo gusa gikuru kuri mu karere, ahubwo n'ikibazo gikuru kw'isi yose. Urumva ko nimba byogaragara byanyabyo kari we yakoze ico gikorwa cyo kwigisha abateroriste. Yo bari nimwe twavuga mu bijanye n'uko ari umuteroriste mukuru, kandi akongera ko ariko akorana n'abagangitari benshi, na cyane ko hari imigambi ibiri muri Amerika, akaba ari umugambi bayobokana bakundanye cyane ari uw'abademokrati. Rero iki cy'abademokrati birashobora kuba ari bariko baramufasha na rigiye ari ku bande b'abanyaburaya cyane. Ushobora gusanga abanyaburaya ari bariko baramuha amafaranga kugira ngo bafashe icyo cyo kwigisha abantu binjira mu iterabwoba. Muri make niko Rwanda bivuga ko bitawe. Kumbura kino kibazo kigaruka ko hanyuma twakironkeye ayandi makuru yimbitse. Reka twibandanize n'amakuru y'akarere. Yego. Tumaze iminsi tubwira abantu iby'umutekano muke urangwa mu karere. Uyu munsi byifashe gute? Wewe voix de sortie ubona yo biyihe? Urakoze cyane. Icambere na mbere umutekano w'akarere wifashe neza. Narijya tubona politike yaho itene yamaze gusaza, igashaje cyane. Turahera ko n'ubu Kagame atwaye igihe kirekire. Maze gukora igihe kirekire biragaragaza yuko ibyumviro yari afite byamaze kuba bitekeye umurongo. Narijya muri kano karere akeneye amaraso mashasha. Tukavuga no kuri Museveni bagenda uko nyine. Rero bo bakeneye iki? Bakeneye ibyumviro by'abakozi bibandanya bikora akarere kuko babikoze mu myaka iheze, ariko no munsi gishoboka. Ibyo rero bice bituma haboneka intambara zitandukanye. Ubu no kumenyesha ko Bobi Wine na Museveni batariko barahuza. Rero bajya abantu babiri bazobyara karambaraye mu karere kandi. Kuko urabona amaruhiro baca bose birukira muri Kongo. Nayo Kongo urabona ko ifatanye n'ibihugu byinshi. Bityo rero usanga akarere kose kagahungabana. Bibuke ko na Museveni yigeze guhungira muri Kongo, agahungira muri Tanzania, agahungira mu Burundi, aho yabaye mu Rumonge. Rumonge mbere aho yavuga ko yabaye mu Kanyemoko. Rero no kuvuga
ibyo byose urumva ko byahungabanije akarere n'icyo gihe ciwe kandi umenye yuko ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamufatije muri icyo gihe rero ibyo ibiko bigaragaza yuko intwaro ziko zirasaza hanyuma icyo novuga amajambo make cyangwa amajambo byinshi ni uko uca umenya ko Museveni na Kagame bakihari atamahoro aritaboneka muri kano karere ahubwo rero ni uko abantu bamanza bakavaho kugira ngo abantu babiruhuke n'imyaka na 10 nga mu Burundi turamaze imyaka hafi 20 tubanye neza ikanayivuga uko ariko ahandi ntivyoroshe kubera ko intwari hari yaha uburenganzira umwe n'igihugu ari we wese muga ugasanga bariko bagira abo bakategoriza bakavuga ati aba naba ugasanga ariko baratukana by'abahutu n'abatutsi muri Uganda byarabaye mu Rwanda byabaye muri Kongo byabaye donc cyangwa kumenga shingiro bigifite ibijyanye n'ibyumviro by'abo bantu baho hambere ubundi bwo harakenewe amaraso mashasha urabona ngaho mu gihugu cy'u Burundi ko gifashe neza nuko gufata neza ari abantu bategereje nuko byifashe neza baho hose ibigaragaza neza ko hakigwaye rero hataboneka ingene abantu babiri bava ku butegetsi hakaza amaraso mashasha menya yuko akareka kiri mu bibazo bigeza ngaho aho ndakumva ariko ikibazo ncangira wovuze ko kugira ngo akarere karonka amahoro nuko Kagame na Museveni bashobora kuhava hakaza amaraso mashasha ariko tumenyereye hada twara mukuru w'igihugu ariko hatwara system Kagame yo hava hakaguma system FPR Inkotanyi hari cyo hinduka kwete no kuvuga mvuze ntibudabo abo nibo shingiro cy'icyo byumviro by'iyo migambo yose cyane nambe n'imigambo akaza intwari huriwe ko na bose yahohotera bene igihugu ubu biratangaje kumva ntarongoye igisirikare atukana ngo umuntu ari hano ngafite amaturu yagutse ngo ntakwiye kuba n'umukuru w'igihugu cyangwa narakwiye kwa kuganje ugasanga uko ariko arabivuga sibyo cyangwa yuko hari ikindi kintu gikeneye guhinduka kuko hari abamaze kuborerwa intwaro hari abamaze kuborerwa ubutegetsi bisaba yuko abantu babore ubutegetsi bw'umuryango cyangwa umegara umuryango umwe abo bamanza bakavaho ahubwo hakaza ubutegetsi buriwe ko nabo bamaze kuboneka rero bica bituma abo bantu biyumva nk'ubwo butegetsi bamaze kubyiyumvamwo bagaca batwara neza simvuze ngo niba bakurikiye kuri icyo cyabagiye gutya ahubwo nabo nibabone ko bakwiye gupasiyona hama hakaza abandi nabo bagatwara igihugu mwenza tukiraho nyene mwenza kudemissionaho ntibirimwo no gutanga ntibirimwo ni yihe yindi nzira ishoboka kugira ngo babe bova ngaho inzira ishoboka ya mbere n'ibiganiro ibiganiro gutega mwenza tumenyereye igihugu ntabwo kijya kigira ibiganiro n'imihari yitwaje ibigwanisho iyo mihari ataruko ifise ingufu mugabo nko mu Rwanda turabona nta bagwanya leta bafise umuheto bafise ingufu yaba FRN yaba na FDLR nta nguvu bafise no mu Buganda niko kuko urabona no nindi nzira ishoboka kugira ngo bayoje muri ibyo biganiro biyihe ahubwo no kubwira yuko mu Rwanda ho biriko birarangira urumva yuko nubwo wamuhaye diri ryo niba baba barimo haje diri ryo kumenyereza ibyihebe no kumenyesha yuko intwaro yahi cyarangira bivanye n'ingene abademokrati batamushaka byaho biriko birarangira kandi no kubwira yuko na Museveni iyi manda yinjiyemwo nawe idashobora kumwerera neza bivanye n'uko yadugije urwango mu bene gihugu na cyane ko byagaragaye ko yarondeye Bobi Wine kandi akabishyira ku mugaragaro menya yuko bice bituma bikwega abantu benshi biyunga muri opposition gutyo basanga barashoboye gutuma umutekano w'akarere uhungabana kandi abo rero bamaze kwibona uko icyo bakora n'ikihe nuko hari ibihugu byemera bice bikura ku butegetsi bwabo na cyane nk'uko bagomba gukora ubutegetsi bw'u Rwanda ikimenyetso gihari nuko abademokrati bari bashyigikiye u Rwanda ubu batariko badafite ijambo rifitwe n'aba republike abo nabo mu n'amashinga amateka arabonye nyene yaretse kubivuga yuko hateza kubaho gutunganya biboneke yuko uko bigenda kose abariko bagira uruhara gutuma hari abantu muri Kongo bapfa canke amabi amwe yabaye mu karere ko bashobora kuyahanirwa umwanya n'umwanya gutyo rero bikagaragara yuko na Kagame arimo narijya bamaze kwemera ko
bafashanya n'izo nyeshamba zikora amarorerwa narijya uzi amakuru ya ONU canke raporo za ONU zamaze kugaragaza neza yuko u Rwanda ariko mutwe wa M23 mushingiro rya M23 n'u Rwanda rwaravyemereye bamaze kuyiga n'ingene bazumukuraho kandi vuba babirindi Mwenza twarabonye ingene u Rwanda rwikomeje ni ukuvuga ibihugu twovuga ko rwiketse ko vyoshobora guha indaro aboshobora kurema imigwi yitwaje ibigwanisho yo kurutera rwayiremyemwo umutekano muke ahantu uvuga nka Kongo rwariketse ko n'Uburundi kumbure goshobora kuba go bikora urana ingene rutubura buje imyaka irenga 200 igera kuri 21 urabona n'ingene bamaze imisi bagira amajanja Tanzania naho nyine baherutse kubakora akantu katoroshe urabona u Rwanda bazorukonya amagingo rwashamitse amashami menshi no kumenyesha yuko abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere baticaye bamaze kubona ikibazo kiko kiraba baravuga bati rero no mugabo twamaze kubona karihwa mu kirenge rero ihwa iyo utarikuye muri guma y'igutumita naho hantu bigaragara yuko mu buryo bwa diplomasi bamaze kunamukura wanashaka kuko mu buryo bwa diplomasi ntagikomeye cyane nkuko yahoze mu myaka iheze barabyibuka diplomasi yamaze kumuboha yaramaze kugaragara nubwo yagumye yikomeje nyene mu buryo bw'ibanga muri baba mafia atwarana nabo baguma mu bya kora ibi amagiriyo y'ihebe cyo kugenda kwicana muri Kongo urumva kabandanya yakora amubwiye kuvayo na nubu ntarakora y'abasoda biwe kandi urumva ko amabana apigeyo hari cyo no kubwira cyo menya yuko ubu arageramiwe kuko n'ibigwanisho babyinza agize abinyegeje nta gurirwanisho kumugaragara nkuko yabigira menya yuko rero bamaze kwiga ingene agomba kumukuraho kuko Amerika imaze guhamagaza inama y'abafoza canke y'abanyarwanda bose atanwe bakuyemwo bakumiriye abahutu n'abatutsi bagahurira muri Amerika abanyamurenge bakaja muri Amerika kwiyamiriza ibyo Kagame ariko arakora ubona yuko umwana mate na benshi ugatota rero kugeza no munsi yamaze gutota kandi nawe nyine arabyidoga aravuga yuko bari kwamutera injuguju byarabizi rero menya yuko nawe nyine yamaze kubona yuko intwaro yiwe yamaze kuririma uretse kumwe nyene iyo yibyukiranije atari kigongwe kuko ariko genda bikora bemanga bimwe naho nyine ntawe ubizi yuko ashobora kuma ku butegetsi afite ingufu nk'izo yahoranye sinzi ko namwe mubibona mwenza tuje mu bigaragara sivyo Kagame ubwiwe yarivugiye ko azopfa agwana ariko nawe kuravuga ko mu buryo bwa diplomasi baza baramaze kumukura umuntu w'umuteroriste diplomasi ari kimubwiye kwere muri make menya yuko igihugu cy'u Rwanda cyamaze kuba igihugu kiri ku mwanya wa mbere muri kano karere mu gutuma umutekano muke rero ibyo mu kubikora bamanza bakagucama amashami igiti cyangwa amashami n'imizi kugira ngo hasigare guhenura igiti no kuvuga iyo igiti gifite imizi menya yuko udapfa kugihenura uko nyene ngo uriko urasunika manzi bagica imizi hirya no hino iyo uhejeje kugica imizi niho rero ubona kugihenura bigakunda rero bashobora kuba ariko araca imizi yiwe iyo yagiye arashamikira hose gushikaho bataguma bamushigikiye ngira warabonye muri Buraya ingene baguma bamuvuga muri Amerika ingene akamwe bagumya bamuvuga muri Afrika ingene bamuvuga ucona yuko imizi ikacikagurika mu by'ukuri iyo basigaye ku muzumwe hasigaye ko bahenura rero guhenura arashobora kuzoba intambara yo kumuhenura kuko nakubwiye mu kigana na twasikije ejo yuko yanahinduye mu watwara indege urabibona amaze guhindagura benshi kabisa amaze guhindura benshi n'utwara igisirikare cyo mu kirere amuhinduye ni benshi gose amaze guhindura muri iyi minsi ibyo rero ariko arabikora nuko ariko arinuba yuko ashobora kuba ari ikintu camwinjiriye rero no kuvuga Amerika iriko akora ikintu agikora mu buryo bw'ibanga ndetse ikintu cabaye kuko Amerika ngumbe yuko ari abantu bose bamaze kubona yuko ari intambamyi mu karere mwenza dusa n'abaja ku musozo urabona muri Kongo tuko turabona iki gisirikare ciwe cacitse intege ibi bintu bivuze iki ibyo bivuze yuko igihugu cya Kongo kiri muri periode d'attaque ubu bari mu gihe cyo kwataka nabo bakikora ku mwanzi biboneka nyagume bamuhoyahoya ahubwo harageze ko bataka byanyabyo ntambara ikabaho hanyuma ibibaye ngo bikarangira i Kigali
ariko ibi nk'ibi twarigeze kubona muri kahise tugaca twumva bagize contre attaque ahubwo bigarura n'ubundi buce butandukanye. Ubwo niyo bari mu Kenya bariko barahindura kugira ngo bariko bitaze kugira ngo basimbe kure cyane nashoboka. Ariko gusa no kubwira yuko bitagikunze cyane bivanye n'ingene yamaze gucibwa intege mu bijyanye no kugura ibigwanisho. Ubona kigura ibigwanisho umugaragaro naho yo bigura yinyegeje. Ikindi naco gikurikira amahanga aramurabisha ijisho kuko akantu kose akoze acagashira ku mugaragaro. No munsi ntagikunzwe n'abene gihugu. Umwene gihugu ari we wese ya umutu n'umututsi wo mu Rwanda baramutanga kuko baramaze kumenya ibinyoma byiwe. No munsi n'abanyamurenge yavuga agiye gutabara muri Kongo abenshi nibo batanga amakuru. No kubwira yuko amakuru agumazunguka ajya no hino avuga yuko na mugenzi wiwe yapfuye umwe bari bajanye muri Kongo ariko nibiramenyekana neza ko yaguye mu Uvira mu gitero cabaye. Menya ko bajya yabuze abantu benshi gucika integere birafite bizananye. Ni manda kubwira. Donc iyi ntambara rero igira kiraba yo muri Kongo ahubwo abakongomani bumva barakwiye kuba botahura ko bari mu gihe cyo bataka byanyabyo. Bakataka byanyabyo atavyo kuvuga ngo ariko bataka akarere kamwe kamwe bagahagurukana ingufu bafite na rijya zigaragara hanyuma bakataka byanyabyo bakikura umwana. Nico kigezweho kuko urabona Kongo n'ibigwanisho byayo birakomeye kandi abasirikare barahari ariko barakora ibidasanzwe ariko rero baragezaho bagwana rero byanyabyo. Nubwo bavuga yuko intambara atari kwica gusa ari gutuma umuntu yiruka akakubwira mu karere amakuru ukayobora. Ntibamenye yuko nabo bari barikomeje nari byari bagize icyo bita administration parallèle ibangikanye n'igindi. Rero ni ibica byigaragaza ko bagerageza gukuraho iyo yindi administration narijya bariko bagerageza kwerekana yuko bifatanije n'u Rwanda. Nimba hari guverineri mukuru w'igihugu yari inde yatanga amategeko nimba ko ari Kagame. Voilà. Ibyo byose rero nibyo bikugenda bigaragaza yuko administration parallèle gomba kuvaho umukuru w'igihugu cyayo yari Kagame kuko ushobora kumbwira ko ari guverineri utambwira ko ari president. Wowe ubimbwira gute? Wewe hari president hari guverineri wa Nord Kivu akaba na president wa Sud Kivu. None wombwira ko abo nabo baca bagenda gute baca batanga raporo kwani. Namayobera kabisa gusa sinzi ko hoba hariho rimwe canke abiri mu kurangiza ikiganiro cyacu woshikize bari badukurikiranye. Mu kurangiza ndababwira nti aho akarere kageze kagira gakire kuko imisi heze yisigaye ihwari rimwe tagera ba mu kirenge kugira ngo abatambuka bashobore gutambuka. Ariko no kumenyesha yuko hari abagabo bamaze guhaguruka kandi bo batishira hejuru bahagutse mu byo bwibanga. Abene gihugu rero muri ako karere borema kuko baramaze kubona ihwa aho ricumika rizanana bariko bagerageza kuri kura bukebwe kugira ngo ibasange baranduranye n'inyama murakoze. So eka ndagushimira cyane Mwenzi. Urakoze cyane. Reka nshimira n'abari babanye natwe muri kino kiganiro kumbure umwanya wadukundira turaza kongera no mu bindi biganiro byacu byo hanyuma mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.